y'imyaka myinshi hanyuma urumogi ubu yararuhevye ariko rero hashinga intahe havuga ko ari kimwe mu bintu bibi biri hano ku isi kandi biriko vyica urwaruka. Uyu rero ni umusore yitwa Ndayizeye Jean Calvin, ubu rero akaba yarahevye ibiyayuramutwe, akaba mbere ari no mu kigo kiriko kimuha inyigisho hamwe n'abandi. Reka twumve intahe yiwe. Uko umaze kunywa itabi ukamenya kuko ubwa mbere urifata urakorora, umuntu izifata wenyine kubera ziba ziri clean, hama mu nyuma rero uko ugenda urakimira unyuma uca wumva ko izanzoga ntiziba ziri gufata n'abandi, ubona ko ariko bafaca baguhako utanga urugira tafu bwa kabiri bwa gatatu ugaca ubimenyera, ugateba ndabimenyera rero ufata iganja muhira ntibashobora kubimenya kuko nama uko vyagerageza kose nari isigaye ngendana brosse à dents na dentifrice ngezwa kuyibrosa ko navuga ati bana ko ntitwabugariye je urumva mwikosa nari naramenyereye yuko wewe bana n'ingumu zarajamwe, yaravuga ati ntibishoboka, urumva yambwira ati uri umuhungu, ati wowe rero mama ko yagiye yaramubita, urumva yaravuga ati ngezwa ko ndi kumugora muga après ni kintu cyari ko revoltana jewe mfata revolt kuri jewe umva à cause des drogues chikuha kubeni mbere rero atangura ivyo bintu urumva ko byatangura ndavyiyubara ntibabimenye muga ndatangura kubera amabwate ndatangura kuza ndatanga gitondo muri yo gacavuga ati urataka ngavuga ati abandi ko bataye amasaha anje umuwaye niho rero nagiye kumenyera amadrogue, natanguye kumenyeraho ntangura rero kumenya drogue yitwa cocaine, hamwe hariho n'ibinini banywa kugira ushobore kuba bayita ama ecstasy. Ecstasy ni kugira ube actif urumva ufashe nyakinini muri boîte umuziki wumva gusumba amabafra ahubwo ko yovuga umva we basha muri boîte muri wewe niko umuziki uri kuvuga gusumba, urumva uratamba ntuguha rugira ikizanzo urazinywa ntazo zikugira, urumva ntiziba zigifata. Hakaba hariho rero niyo cocaine n'agafu ni ibintu bikorerwa muri za Colombie mu bandi banuza les Amériques du Sud, donc ni ibintu ni nama plante bagenda barayasekura barayasya après bakabicisha mu yandi malabo bakaca bagira ama découpage bagacanga avec de l'essence n'ibiki ibintu byinshi n'ibindi binini numva ni labo carrément chimique, hama bakaronka de la poudre. Iyo poudre rero wicisha mu zuru donc dufate nkuko ufata urupapuro mugabo kenshi twebwe twakoresha inoti surtout les $100 ou $50 canke akaeuro donc urumva twe twari les enfants aisés biboneka, urumva abandi nabo ukaca ukoresha bajya baza baba bacanze ko uramubwira ati ndaguheko akacitanga bose basi 20000 na jewe mushiremo. Hari abakoresha 100 francs, sinzi ki 100 francs mwibuka ya kera yabari iri chapeau siri tari donc yizinzi ishobora gukora directeur ukacushiramo mu nzu hama ugakwegesha bikaca bije directement muri servo, urumva kandi ntugira rimwe utegezwa no kucugira mu rindi, urumva donc muri umwanya ikintu gikora muri wewe icituma ama neurone nibiki aca tangura kubuja aca yuguruka n'amaso ucuba éveillé muri wewe, urumva ikintu cyo kuruha n'igisubira kubaho, donc inguvu cerveau yogize ugushizemo ikindi kintu, donc ça veut dire je narashobora kumara imisi 3 imisi 4 ntaryamye, kizire kuryama nkaguma ndi maso. Inzoga naho yari kuba maritira ngaya ama whisky makazi yo twarazimara tugasanga baratubwira ati inzoga zaheze hakora akabari tugiye tukunguruza ahandi bishoboka, urumva mugabo iyo consommation ya cocaine twaguma twigira haragiraho rero consommation yayo kubera amahera bahari nitwari tugitaha, urumva haragezaho nivyo ndiko ndavuga abavyeyi ico gihe bari babitahura ko bihari aba jeune ugasanga twebwe ahubwo n'abavyeyi barabaha amahera arabona bibona mujewe nuko urumva byari byavuye ku muvyeyi, urumva naramubuze sinaja kuri papa urumva papa wewe mon père yavuga ati iriyo n'indika, urumva kubera amahera y'abahari. Le problème rero nagiye kugira narabonye abandi bo babaha amahera kavuga ati ni weekend tugira ati tuhava tuja kuri boulevard muri boîte, donc kubera rero twaba twarabana turi intelligent kwishuri ntitwananiwe
usanga vraiment muri les 5 premiers les 10 premiers twama turiko tubwenge tubuzi kubera education n'ibiki sawa mugabo abavyeyi ntibisusia ivyo tuja kuba muhanze bo babona ko ari bisanzwe nk'uko nababwiye yuko ari bisanzwe kuja kunywa inzoga kuko narasanze naributse kera yuko ba mama ba papa bariko baranywa baraduhako ivyo mwavuze byo guhonja baraduhako umwana ugasanga ikiyeri aranakiguha buke donc nawe yaborewe ntiyasanga aje gusanga ikiyeri cyose yakiguhaye usanga umwana yagiye ahantu yanasinziriye yaborewe inzoga ugasanga ivyo bintu kuva uri umwana ni ibintu wamenyereye inzoga kuzinywa nibisanzwe kuri we donc biva kuri bya bintu umwana atabona donc atagira honte umva atashima bafise ikintu agikora umugaragaro rero turajamwo nari nsigaye urumva mvu umuntu rero ya consommation ya drogue yarageze ahantu ufata 2 3 à 4 grammes d'hygiène donc un sachet ntibikunde natangure kugira ingorane ya anxiété nguma di nerveux urumva kurondera ego 2000 grammes yayo c'est vers les 40-50 000 mon gars gramme yose twayigura donc iyo époque twayigura ma 75 000 effectivement 80 mon gars bo vyaraduze turashikana kuri 100 000 aujourd'hui igugwa vers les 180 000 ni cocaïne iyo ni gramme imwe urumva mugabo je mu munsi umwe narakonsoma de 5 à 6 grammes donc ça veut dire aussi nshizemo inzoga donc les 2 millions kuri jewe c'était pas d'argent urumva narayamara mu munsi umwe les 24 heures ndaziharuye nategezwa kuyamara ayo mahera birabandanya uko ariko urumva ko nari nsigaye mfise ikibazo kutagira amasina nsigaye njyama urumva imisi irenze nari nsigaye rero mva umuntu donc ntasubiye gukwega donc gukwega deja ntibere bisoboka amaraso yagumamo bikaca bisaba kurondera amabarafu ibintu ushiramwo kugira ushire ku mutwe ushobore kwitamporiza kugira ntugire urumva amanani yama yamaze kuruha Bonaventure Nkuringoma akora mu kigo Hope for Family ikigo rero gisanzwe citaho abanywa ibiyayuramutwe avuga ko ibiharuro bitazwe neza by'abihereza ibiyayuramutwe ariko ngo bimaze kumenyekana ni byinshi cyane kuko ngo ugwaruka rwinshi rwaba urukiri ku ishuri canke ruri muhira ngo rurihereza ibiyayuramutwe ku bwinshi nawe nyene tumwumvirize. Igiti gica bihereza ibiyayuramutwe mu Burundi nta biharuro novuga byimbitse birakorwa gose kubera ko hari abanyuramutwe bari mu ishure milieu scolaire banywerayo amadrogue kuko natwe twabinywera kenshi mu mashure hari ababinywa bakora akazi donc abashoferi abantu bagira ama transport maremare abashoferi amabus bacakonsoma drogue abana bo mwibarabara benshi dafisiga hariro kiri précis ariko no munsi biharuro byakozwe ndetse biciye muri ministère de l'intérieur byerekana ko uno munsi hari abantu barenga ibihumbi 4,700 bakoresha ibiyayuramutwe tuvuga ko ibiyayuramutwe biremereye hagati y'ibihumbi 2,600 n'ibihumbi 4,700 zana bakoresha ibiyayuramutwe biremereye abantu benshi mu Kirundi biragoye n'uvuga les drogues dures et les drogues douces muri zo 4,700 baragize hariho ivyigwa vyakozwe bitumwe na Union Européenne bikoresheje ishamwe TACOR hamwe na Ker Burundi bagize mu mwaka 2022 byerekana hari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 4,700 abo rero bakoresha ibiyayuramutwe biremereye ni kuvuga bamaze gukurwa muri societe bagashigwa mu bigo canke bakitura ibigo naho bitaba bica bibabikayo ngo bibeberge ariko ibigo bibumviriza bikabafasha bisaba psychologue abumviriza bakabumviriza dufatiye ikigo ciwacu Centre de Selong Bridge ikigo co Aruma tubana Albert Monerane ikigo Centre d'Addictologie muri no misi ngo carugaye ikigo mugira neza c'Ingozi ku mukuru w'igihugu hamwe na SNPK yo mu Kamenge aho benshi bita kwa Rujanti.
Lydia Mizero nawe wo mwishirahamwe AST ati ugwaruka gwehereza ibyayuramutwe ati ntirukiri agaseseshwa rumuri, agashikiriza rero ko mwishirahamwe arongoye hamwe n'ayandi mashirahamwe bagerageza gukorera hamwe kugira ngo bagwanye ibyo bintu. Yego dufatiye ku biharuro bigenda biratangwa mu buryo butandukanye ari ku byigwa ari ku basanzwe babakira birerekana yuko ibiharuro umurindi wo kunywa ibiyayuramutwe atari muto utera wiyongera, ariko twico duhagarara ko cyane si ibiharuro, twico duhagarara ko ni kunyifato no kunkurikizi umuntu ari ububinywa canke umuryango wiwe cyangwa bari mu kibano bashobora kugira ku magara yabo. Ari naho duce duhagarara tuvuga dutereka tugire ikiganiro tuganire kugira ngo umwe wese icyo kiganiro intumbero yacu ni kugira ngo sinyigisho ni kugira ngo umwe wese yumve ko ahari icyo arakora bishoboka ko no munsi bishobora guhinduka akajya ku rugero rwiza akaronka inyifato no kumererwa neza gusumba uko yarari no munsi. Twebwe mu kubafasha dufashanya n'ayandi mashirahamwe kugira dushike ku ntambwe ikomeye. Ikiyayuramutwe si ikintu umuntu umwe canke ishyirahamwe rimwe ryovuga ati nocishobotse, ni ugushyira ingufu hamwe. Nacyo gituma uno munsi mubona ko twateguye runo ruganda turi kumwe n'ayandi mashirahamwe, turi kumwe n'indi shirahamwe Hope for Family riheza rikabakira twira tutwishe tuza nk'abahinga mu by'inyifato nabo tugaheza tukaganira. Igikuru ariko turondera ko umuti uva kuri wa muntu nyine afise ikibazo kuko niwe aba azi aho byagwaniye, ari naho aheza akaronka inyishu izomusubiza kumva ko afise ubuzima akagira n'icyizere ko ubwo bwobandanya.